Ah, ingorane zari nyinshi kuko ukiri mu underground niko bavyita. Abarundi. Biba bigoye birakugora kuko hari ahantu ugenda gusaba ubufasha ko matashurishikana ko canke atakintu na kimwe urakora bakakubuskira nyene donc ntibaguha ubufasha quoi. So urumva nivyo byari mu ntambamyi nari mfise byatuma ntamenyekana ariko by the way ni mbere ndabivuze je nari umudanseur avant yuko mba muririmbyi umva muri aba basore batatu turiko turabona no mwanya Wiz Design Belly Music hamwe na Oreg mwese mwari bamwe batambye imbere yuko muza muri no muziki ni ryahe banga muri ko murabona muri no mwanya mwatanguye mutamba kwanza mugo mwinjiye mu muziki DFTV Tunda Juhudi. Reka twongere tubahe ikaze mwe bakunzi musanzwe mudukurikirana muciye ku rubuga rwacu rwa DFTV DC57 muri no mwanya rero twagiye mu kibanza aho umusore musabe muzi ku izina rya Belly Music asanzwe aba. Guys tugiye kwinjira nituzi ko tubamusanga mugo tugiriwe ubuntu bwo kwamusanga namwe muragerageza kumubona inyuma ya kamera ni Oli King kuri microphone ntari Clovis reka rero twinjira maze fresh uko po twice corona Beri abakuriri barabara Belly Music abangaho nyene kuri anye prototype ya macha ni prototype nyene yo ngaha hari giti sawa sana merci guys bamaze kutubwira reka ari ngaha hapa ni sita na kede ori fresh njoo basi njoo Taona aranuka guys sinzi uguru man bimeze gute uko bien we ku mazina akuzi ku izina rya gute je nitwa Nzamazere Nova Renova Beri none abanga amani niko batubwiye ko ni haba kweri niwe murondera niwe turondera two murongo karibu ni hali winjira uri fresh tunaingia yani ona tukiye kujya imicunga acha tuingie ndani moja kwa moja uko bien sorry sana na style twabikubwiye yarana kiwe umeze neza ari ni bien urazinye n'ubuzima bw'abastar misi yose muba mubaye uko mwiteze ko abantu babagendera tenda namaze kubimenyera fresh sana yego tuganire gatoyire karibu je naikuwe na Andi ngata iko turayaga Andi umeze neza project nyene fresh sana unjo manager Andi Breezy ni dance uri hapa fresh Beri tukuramusereye nanje ndabaramukije gute wewe nanje meze fresh kabisa Beri tutagiye kure urumuririmbyi mugo umwaka wararangiye turi mu kwezi kwa mbere ko ari tutabonye igikorwa cyo gusozera umwaka kwa Belly Music gahunda zagiye zirahinduka naratevye bivanye n'ibyagiye biraba ntateguye ariko nabuze umuvyeyi sinzi kuvyibuka so mba babaye oblige yo guhagarika ibikorwa narimo igihe kirekire kuko sinarimerewe neza nyene indirimbo ndayikora indirimbo yari prévu gusohoka muri December yego yari prévu gusohoka muri December nahejeje amasana donc ama image ya mbere hama ahandi twashaka gukorera haratugora kuronka tuza kwaronka nyuma ngomba gushootinga ca ndagwara sinzi ko nigeze kubikubwira ndagwara sana sasa ndamara nk'indwi yose donc mu ndwi iheze ndamara indwi yose ntari
ntameze neza, so urumva ibintu byo n'ibindi byose byagiye birivangamo mu ndirimbo kugira amasanamu ashobore guhera, kuko arashaka amasanamu cyane, kuko urazi ko abakunzi banyidogera ngo nta clip nkora, so ariko banyitege mu ndwiza kuko iyi ndwi ndarangiza shoot, donc amasanamu yarasigaye si menshi, ni make ndayarangiza, and then bashobora kubona igikorwa, kuko ndazi ko banyotewe n'abateweje bazohava banyica ahubwo, ariko ndimbiri ready, asigaye gusa ko mpeza amasanamu ya nyuma, and then abaye akantu. Indirimbo mwamaze kumva version hagiye gusohoka ikindi gikorwa cya Belly. Mugo tugarutse inyuma y'umuziki gatoya, tutafatiye kuri umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, mu myaka ya 2010 2012 2013 twarigeze kumva ko wigeze kuba umuririmbyi. Byo byari byifashe gute? Nizaho ingorane wahura nazo kugira kutaci ubandanya kugeza kuri uno mwanya? Ingorane zari nyinshi kuko ukiri mu underground niko babyita, biba bigoye birakugora, kuko hari ahantu ugenda gusaba ubufasha koma atashurishikana ko canke atakintu na kimwe urakora bakakubuskira nyene, donc ntibago ubufasha kwa, so urumva nibyo byari mu ntambamye nari mfise byatuma ntamenyekana. Ariko by the way ni gyambere ndabivuze, je nari umudanseur avant yuko mba umuririmbyi. Muri aba basore batatu turiko turabona no mwanya, Wiz Design, Belly Music hamwe na Oreg, mwese mwari bamwe batambye imbere yuko muza muri no muziki. Nijyahe banga muri ko murabona muri uno mwanya mwatanguye mutamba kwanza, mugo mwinjiye mu muziki muza no gufatisha urwego twavuga gwiza, byo biri gute? Kuko wewe waratambye, Orege yaratambye, Wiz yaratambye, tuvuge ko hari aka experience mwarakuye muri kuri gutamba kugeza aho mufata rino zina ryo no munsi mufise. Ego experience iriho, kuko nk'ubu hari ibintu bimwe biba bingora bitangora, kuko nigeze gutamba, kuko je natambye kuva 2009 nze kubibuka ibiboro bitatamba biriya twarabitambyemo, ariko nyuma ndaheba nyine dance kubera nije mu bintu by'imiziki n'ibiki, nje muri naniyo kuririmba. Yego hari ibintu byinshi mu ndirimbo hagira amasene yo gutamba, donc utaba depayse kubera wigeze gutamba kandi biri mu maraso. Belitra kubera ki Belly Music wamaze kuvuga Bertrand niyo avuye nani ya Belly Music naiva kuki? Music narabivuze, ni mu drama twigana yankoreye cover y'indirimbo ya mbere nanditse hama ntiyasohoka uko ndabishaka, niwe yanyise Music kubera nakunda kuririmba. Musanzwe je nitwa Belly gusa cashirako Music cakirira fata. Belly tugeregeje kuraba hari abasore baza bagatangurira ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ya kabiri kandi zigafatisha urwego rwiza. Nka wewe hari niki kuri kurakora ugeze no mwanya kugira ntuzosubira inyuma ngo usubire hasi? Ko ndagereza gukoresha novuga buhinga Imana yantije n'impano Imana yantije kuyikoresha, kuko ndabyumvamo kugira nabakorera ibintu byiza. Rero gusubira hasi no guca imbere ibyo biba bizi Imana, kuko nizi aho buri kuraja. Wewe urakora gusa, kora na vision ugati nshaka gushika hajya. Muri uko gushika hajya rero hariho ibibazo ugenda urahura nabyo, kandi utegerezwa guhura nabyo. Ikintu kiba gisigaye gusa no kubyakira positive, ntihagire ikiguca ingufu. So that's why muga sinibaza ko nzigera ndabamara amazi abakunzi banje, ni juste gusa ko bambabarire kwa nabatebeje babumvise ko habanye n'ibibazo bigenda birivangamwo kugira sohora indirimbo, kuko nanje ndi umuntu nkunda kwitonda genda gwe produit imeze neza nkuko urubibona. Belly Music, Best Life Music, nubwo bucuti buri hagati yayo mazina abiri? Best Life Music ni nka family kuri jewe, kuko nabantu twamenyanye
nibo bantu novuga ko tuzinanye cyane gose mu baririmbyi bagenzi banje bankuriye cyane kuko bo bamenye tala yanje kuva 2016 uko Melody twamenyanye before yuko tumenyana n'abasigaye muri Best Life Music bamenye kuva kera impano bari bayizi bo gusa hari abantu bamwe bagenda bara present bambwiye ati umupeti mufashe Marfs bano nibiki babibone akavuga ati tuzoba turamufasha cyane tuzoba turagira ibi bimwe nyene umuntu agutererana nibiki ariko ndamashimira sana Melody mukora amavuga yaranguye ko arakora ibyo ashoboye ariko genda birananirana nibiki kubera abantu baragoye ego novuga ko ari family je Best Life Music. Sadbi n'umunyakanyosha, Beri n'umunyakanyosha, ni bamwe muri Buja Flava afite izina rinini. Mwamaze kwicara hamwe na Sadbi mu ntumbero yo guteza imbere ino komine yanyu, twavuga ino zone yanyu mu muziki ndundi, kuko turabona mwe murafite izina rinini kugeza kuri uno mwanya. Sha novuga ko ata chance ndaronka yo kwicarana nawe cyane nkuko uvuze donc kwicarana nawe kuyaga projet zotuma Kanyosha itera imbere ariko guhura turamaze guhura kuko twese turabaririmbyi kandi arankuriye cyane gose amaze gukora ibintu byinshi jewe ntari yimfina gukora umva mugabo staronke bakweryo novuga gute kwicarana nawe ngo tuyage ibyo warumba ari kugeza kuri uno mwanya Beri ndibaza umaze kuja mu studio menshi, umaze gukorera ibikorwa byinshi agiye atandukanye, ibikiri muri telefone yawe utarashira official nibimaze gusohoka, ni ya studio umaze kwinjira mu kiyumva kuri Alez ukumva ati ngangira nkora umuti kwa kori always ni kwa kori niho banumva ndi Alez sana kuko maze gukorera habiri gusa maze gukorera kwa Trick no kwa kori urumva muga kwa kori manumva ndi free nyene maybe kubera yamaze kumenyera cyane twamaze kumenyera namaze kumetriza nibiki ariko banumva ndi Alez kori. Wamaze kuvuga kwa kori kuvuga n'indirimbo yaraye gukoreye wamaze no kuvuga ko hari n'indirimbo giye kuza audio and video, iyo audio yakorewe kwa kori yakorewe kwa kori imba atari banga utubwira title izina giyo ndirimbo igiye gusohoka vuba ntoya nibayirindire gusa urazi ko nakunda kubivuga ibyo wewe bakore subscribe gusa icyo ndabasaba mama ba following kuri Instagram na Facebook ni Berry Music 98 Facebook ni ari Berry Music gusa. Yes, Berry ndibaza waragerageje kubona abarimvyi bagerageje gukora muri uno mwaka umwaka warangiye wa 2020 umuntu araguhaye award nde muririmvyi ubona aho award yagerageje gukora neza muri uno mwaka ugira unteranye oya ni muri jiri bagushize imbere kandi nawe ukurikirana umuziki mwiza urawubona, umuziki uryoshye urawubona, umuziki ndetse ushikira no mu banyagihugu urawubona, nawe urashobora kujijuka ukavuga ati aha cool ninde biragoye kuko jiri bifise novuga gute amanorme igirako rero ayo manorme naho no ndayafise sindabimenyereye canke nta experience canke sivyi wanje bya jiri byo kuvuga ngo ndayihaye naka maybe ngira no yiha kuko raje nakoze mugabo no bambeshi ngo no yihanaka canke naka kuko ni benshi bakoze rero ibyo oza kuraba amategeko ugasanga uyarushije iki nakarushije iki nakarushije iki ucibura uyiha rero ucibirekera abajiri nyene babimenyereye bakayiho bashaka 2020 ndibaza wari ufise projet nini kandi wari ufise ibintu byinshi wagerageje washaka gukora, ivyo wategekanya 2020 ubona warabishitse ko byose bayasana bishitse ko byose ariko aho nashitse ndashima nkuko nakubwiye 2020 mbumba msidirimbiri out ariko byagiye biragorana ndabura umubyeyi nkuko babibonye bose yego mugabo novuga ko 2020 atagihindutse Imana ntije amagara abameze neza bazoshima cyane kuruta 2020 so that's it. Umwaka twawutanguye wamaze kutubwira muri uko kwezi bigenze neza ugiye gusohora indirimbo uwo waramaze gushira karindire yavuga ati amezi abiri ukwezi kumwe indwi zingahe nzuza ndasohora indirimbo muri no 2020 ya karindire narahejeje byose n'indirimbo gushika umwaka uhere na hejeje kuzipanga zose
So, zose urazifise hasigaye jewe gusa wo kuzana ubwa ati turasohoye. uyu ni umwanya w'iyi mwanya w'iyi yeah. Reka rero Beri nka wewe uri umwe mu bakunzi b'umuziki urawukurikirana kandi usanzwe unawukora gira icyo ushikirije abakunzi b'umuziki abaririmbyi ndetse nabo bose basanzwe bakurikirana umuziki ndundi. First of all ngomba kubashimira abakunzi b'umuziki ndundi en general, nshimira n'abakunzi b'umuziki wanje kuko gufana umuntu hajya ni ukwemera byinshi. Hama ikindi naco ntibafane umuntu, donc ntibafane umuntu cyane, bafane umuziki mwiza. Jewe ubonye nkoze umuziki mwiza uri umufana wanje c'est bien kandi c'est mieux, mugabo ukabona uwundi arakoze umuziki mwiza mushigikire uko n'umurundi aho jewe nari nifuza gushika ashobora kuhashika agaca mfata ukuboko hashikayo byoroshe harinze gusubira guhangayika n'ibiki. So bashigikira umurundi wese afise talent. Tureke kubwira ibintu by'ubujyajya ngo je nkunda naka ngo oya, dukunde bose. Unkunda nkoze ikintu ciza fresh, nkoze kibi umbarire, ukoze ikintu ciza hariya umushigikire. Ico nababwira hama ndabashimire ko nabadushigikira. Nshimire DFTV kuko iri mu TV online, novuga ko muri umwanya ari active sana, imwe mu TV online ari active, agerageza gusuguma twebwe baririmbyi bakinovuga bakiri bato. Beri tugushimire twandane no kuvuriza amahirwe menshi indirimbo yawe izogeregeze kuronka power yo go hejuru irute nize wari umaze gusohora ubwa mbere. Amen amen, nawe Imana ikumve n'abanyagihugu abakunzi banje sana. Get ready, your man is coming back. So muje ukora subscribe gusa kuko je nababwiye ko urazi ko nditonda kugira ndabaye produit nziza. Produit nziza ndayireka ikaja hanze nuko mba kuko je ndi umuntu akunda kubaza, akunda kumva, donc umuntu ari sindaba nguri hasi nguri hejuru yanje pfa kuba gusa nzi ko ucyumvirije ukambwira ndakubaza ati ntare wumva gute, ati fresh man, nibyo mba nkunda kuko umuntu agizwe n'abantu, nanje ndi umuntu kandi nta muririmbyi ntaho no kwishikana mudahari canka abakunzi banje badahari kuko nibo ngurisha ko izo produit. So produit ni nziza, hasigaye gusa ko namwe mutanga amanota yanyu, niko novuga nkuko muhora mubikora kuri YouTube. Go and subscribe, hama mukore subscribe kuri DFTV, share kino kiganiro gishikire benshi. Bless up. Yes, mwagerageje kumva vyinshi Beri yagerageje kubabwira behind camera, nari kumwe na Oli King kuri microphone, ntari Clovis nkuko musanzwe mubimenyere. Dusubire mu biganiro bikurikira. DFTV. Tunda Juhudi.